nyakubahwa apotre murongoye ishengero Israël Church n'umutambukanyi wanyu, banyakubahwa Nshingamateka muri hano n'abakenguza amateka muba muri hano, nyakubahwa umushikiranganje mu byo mujejwe hari mu gutumatumanako, nyakubahwa meya w'umuji wa Bujumbura n'abaguherekeje, banyakubahwa mwese muri mw'ishengero Israël Church mufatanije kuyobora iri shengero na apotre, banyakubahwa mwese mwaje muduherekeje, ntibagiye n'uruvyaro twazananye, banyakubahwa mwese muri hano umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye, twagira ngo tuvuge tuti Imana ibahezagire mwese. Aka n'akanya keza nyakubahwa apotre mundonkeje kugira ngo nanje ndyoshe iki kiganiro cyo kubaha Imana, iki kiganiro cyo kuganira n'Imana, ikiganiro cyo guhanahana ivyiyumviro bitandukanye kugira ngo koko dushime ivyo Imana idahema kudukorera. Numvirije inyigisho muduhaye, numvise zirimwo ku giti canje, numvise zirimwo ibintu byinshi. Muti Imana yaraturemye tuyisenge n'umutima wacu wose n'ubwenge bwacu bwose, ati kandi ati dushiremo ubwenge cyane kugira ngo nidusenga mu mpemu gusa tutazosanga ubwenge nabwo busa n'ubwahagaze canke bwajemo ikutu, ugasanga hari ivyo tubura canke ugasanga ibisabo byacu ntibyashitse ku Mana nk'uko tubyifuza. Arongera ati Imana yaturemye idukunda, ati none yoturema turi aboro. Nibyo koko munaca yibaza ati none Imana yoba yaturemye ngo tubyaze umwimbu isi, hanyuma ikongera hajya ashaka ko tuba abatunzi, badondaguye amave witi botondekanya hano, ati n'indege zose zikajamwo, birya byose Imana yarabitwifurije. Ariko ni twebwe ubwacu dutegerezwa noneho gukoresha ubuhinga Imana nabwo yaduhaye kugira ngo iyo si tuyivyaze ibyo twifuza. Nukuvuga rero yuko wewe nuramuka udatunze ntuzoze kwifuriza nabi Imana canke ngo uyicokore. Imana yaduhaye isi kugira ngo idukize, apana kugira ngo iduhombeshe canke kugira ngo tube aboro. Ariko kuba muri Bibiliya batubwira bati harahiriwe aboro kuko aribo bazoja mu ijuru. Nukuvuga wewe nimba Imana ishaka ko dutera imbere, duteze imbere isi,
uko tuvyitwaramwo ntibitubiciremwo ubwirasi, ntitubishiremwo ivyo guponda abandi, ntitubishiremwo ivyo guhonyanga abandi, tubishiremwo urukundo. Nukuvuga rero ko wewe nukira ukaroranirwa kumwe Imana ivyifuza, ni witware nk'umworo. Nico bishaka kuvuga, ni witware nk'umworo, wicishe bugufi mu butunzi ufise, kuko byose wabihawe n'Imana. Usangire n'abandi. Imana ikivuga iti ko wowe naguhaye gukira, ibuka barya bakene, ibuka zirya mfuvyi, ibuka abapfakazi, kuko uzoba uriko uja mu nzira igana ubwami bw'ijuru. Mugabo ndikubwira ngo kena, oya. Mugabo birya Imana yaguhaye ugatunganirwa, bikoreshe muri iyo nzira y'Imana, kuko uzoba uriko urakora ivyo Imana ishaka. Aha rero ryaterambere ry'igihugu babivuze, none wewe wotera imbere gute? Wewe urara ufunguye, uwundi arara atubitse umukanda. Abarundi barayamaze bati harara inzara hakavyuka inzigo. Ivyo ni ibintu vyumvikana neza. None uzova ngo uri mu gihugu giteye imbere gute? Iwawe hari abantu barara ubusa, barara mu mabarabara. Mugabo gaca batubwira ngo twebwe ngo umuntu wese ngo afise amadolari ibihumbi n'ibihumbi ngo mu mwaka. Aho si ukubesha. None urya warara atariye nawe umuhangahe muri ayo madolari ibihumbi n'ibihumbi? Barya abantu barara mu mabarabara, barara bagwana n'icupa ry'umuvinyu bahawe, bariko barasegerereza. None nabo ubaha amadolari angahe ku mwaka? Hariho ivyo n'ibiharuro vy'abantu, ivyo n'ibiharuro vy'abantu. Mugabo Imana yarabibonye ati wewe nimba ko kuri umutunzi, ukabura umutunzi nyamutunzi, sangira n'abarya bato bato, hereza abarya bato bato nabo, uzoba ubaye umutunzi. Ariko igihe cyose utarabikora, wewe uri umukene, ahubwo udafise iyo uja n'iyuva, kuko Imana ntikumenya, ntizonakumenya, ntizonakumenya. Ivyo rero ni nzira Imana yatweretse. Reka ivyo ndabireke, ko navuze ngo nukuganira. Imana buriya yatweretse vyinshi, yatweretse vyinshi, kandi bandanye itwereka vyinshi. Aha harabasenze bavuga ngo, namye ndavyumva baririmbi ati Imana itanze ntitanga igice, ati tanga umurava. Ni ibintu bihimbaye cyane, kuko nivyo Imana iguhaye ntiguha igice, iguha vyose. Aha umuntu aca yibaza, mbega mu vyo dusaba hano twasavye vyinshi, mu vyo dusaba twumvise ibibazo bitandukanye byo gutorera inyishu, ariko twebwe dufise umwizero ungana gute, ungana gute? Kuko ibyavuzwe batubwira bati ni wizere, senga, wizere, kuko Imana nitanga igice, Imana itanga byose, itanga umurava.
none ko Imana yadukingiye ivyo bundi twarabibonye, ikadukingira korona kandi ikadukingira twese, ku buryo hanze mu bindi bihugu Imana yariko yerekana ibindi bintu. Kandi n'ubu numvise ejo mu gitondo, hirya yejo mu gitondo bariko baravuga muri Amerika ko abamaze gupfa bageze ku miliyoni. N'ubu korona iriyo, mugabo barabuze umuti kugeza babwira abantu bati bana nayo, mwige kubana nayo, uzohwera bazomuheba. Ariko twebwe hano nta muti dukora, ariko Imana yararavye, nka kumwe nyakwa apotre yabivuze ati yararavye hirya no hino iratembera mu bihugu, isanga ishengero, amashengero yuguruye, amashengero ari ba Kristo, isanga ari mu Burundi. Nimushimire Imana ye. Imana iratembera, isanga koko mu Burundi amashengero yuzuye, abantu bariko barasenga, nubwo harimo bamwe kumbure basenga ntibasenge ngo bashikane ku Mana. Kumbure harabo bimwe batubwiye by'ibigirwamana bicamwo bikabacamwo, ugasanga baratoboye n'abandi ba Kristo, none ibyo bariko barasengera ntibironkwe byose. Ariko Imana yararavye hirya no hino, ibona mu Burundi koko turasenga, ati reka Barundi ubwo basenga, naho harimwo abatovyi bamwe, ati reka ndabakingire korona. Mushimire Imana yemwe. Ibi nibitangaza. Imiti twafashe ni nayo baduhaye, ariko bo bayifashe baca bahwera, kandi ari bo bayikoze. Aho urashobora kuvuga ngo Abarundi nuko birabura, muri Amerika ari abirabure benshi barapfuye benshi cyane kurusha n'abazungu mwashaka. Mugabo hano mu Burundi kwa kuri kw'Imana, Imana n'ukuri, uvyanye ubikunda cyangwa ubizi cyangwa utabizi, Imana n'ukuri, Imana turi kumwe, Imana iratugwanira igihe cyose. Iyo Mana rero iriko iratugwanira, hano umwe wese arafise umutwaro. Uwo mutwaro muri Bibiliya yavuze ati none weho urikorera uwo mutwaro ujana he? Jewe ndahari, wumpereze ndawikorere, kuko jewe nzowushikana kuri wa musaraba hariya hejuru. Jewe bakanyica umutwaro wawe ngaca njana nawo ngawusiga hari ikuzimu. None we ko washaka kubandanya uwikorera uzowujana he? Kumbure n'umunsi uzozuka imbere y'Imana bazosanga wikoreye ikintu kimeze nk'umuzigo, umufuko w'ibiraya cyangwa umufuko w'ibiharage imbere y'Imana. Imana izokuba ati mugabo, muga, ibyo biharagura bijana he? Kumbe ibyo biharage nimba ari ruswa uzoba ugiye guhereza Imana, izokubwira ati shira hariya, babanza bagukubita inkoni nka 200 kubera ibyaha ufise. Rero uwo mutwaro ufise usengere,
uhereza Imana, uhereza Imana. Natwebwe hano mu gihugu turafise imitwaro, turafise imitwaro. Hariho umutwaro witwa severe, kumenya ukuri n'ukurekuriranira, severe. Nk'uko n'iyindi mitwaro dutegerezwa kuyisengera tukayihereza Imana, n'uwo nawo tuwihereza Imana, tuwuhereza Imana. Hariho abo twumvise batandukira canke bashaka kuyovya bamwe n'abandi, ngo umukuru w'igihugu ngo yavuze yuko ngo ivyo severi iriko irakora ngo umukuru w'igihugu yarabihanaguye, ngo yaravyanse, ngo vyabaye mu 72 73. Abantu buriya ntibakurikira, ariko naho nyene ababivuze reka tubasabira ikigongwe ku Mana, tubababarire kuko ntibazi ibyo bakora, n'ivyo bavuga ntabyo bazi. Kubera ko iyo batandukira umukuru w'igihugu ngo yavuze ibi n'ibi n'ibi, ngo ashaka kwerekana yuko ibyavuye mu nama nshingamateka atari byo, ko atabyemera. Mwumve namwe, mwumve namwe impamvu navuze ko ibyo bakora batazi ibyo ari byo. None abo bavuga amajambo ko batabwiye inama nshingamateka aterega ibyo mwavuze sivyo, ko byavuye iwacu mu nama nshingamateka nkenguzamateka, nako bikaba byavuye mube duserukira. Noneho bakavuga bati ivyo vyabaye turavyemeje uko severi yabitanze. Aho kugira ngo batubaze, barashaka kugira ngo bateranye umukuru w'igihugu n'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka. Uyo mutima nugusengerwa, uwo mutima nugusengerwa, kubera ko bene iyo mitima ikora ibyitazi, kuko ibishira imbere Satani. Bakaba bafise ingorane abo bantu, tubashize imbere y'Imana. Imana izobegera ibakoreko, nubwo bafise imitima ikomeye yikomantaje, nibananira Imana izomenya icyo bagenza. Dushimire Imana. Turafise n'uwundi mutwaro bawuvuze hano, umutwaro ujanye n'ivy'amadini n'amashengero. Ibijanye n'amadini n'amashengero, nyakubahwa apotre yadusengera atubwira ati aterega uno munsi kubona ushoboye gufata Bibiliya ugatembera hano hanze, ati ukaza ugasenga ugataha, ati kuba ishengero rikora anukwerekana ko igihugu gikora, ati ishengero ari rizima n'igihugu kiba ari kizima. Amen. Turabimushimiye cyane. Uno munsi noneho ishengero nubwo turi mu mahoro, nubwo ishengero rizima, harimwo utubazo dusanzwe, n'utubazo dusanzwe, n'utubazo tw'abantu. Ahari abantu hama urunturuntu, bivyo nibisanzwe. Nta nzu iri kwirasha. Mu Burundi amadini yifashe neza,
mu Burundi n'Imana yarabonye ko dusenga, ahubwo iratubwira iti dusenge nyagusenga, tubandanye dusenga nyagusenga. Hari abaririmbye bavuga ngo shikama shiramanga dusenge, kuko Imana ni Imana. Imana nta kinanira. Imana yaturemye tukabaho, nizonanirwa n'utu tubazo duto duto. Reka natwo nk'umuzigo, nk'umutwaro, tubaze Imana icyo twokora, cyangwa iyo Mana idufashe, kuko ni ibintu bisanzwe cyane. Mugabo Imana ikavuga iti erega na jewe mfasha uwifashije, nidukore rero. Muri ivyo twumvise bavuga bati turahiriwe, ati ko Nyeniteka yaje hano kandi tukaba dufise umutwaro twomushikiriza, ataraturabira. Kandi mwanavuze neza, munavuga ati Mana uramufasha, uzomumurikire muri cya gihe cyo kwiga irya nteguro y'ibwirizwa, ati bize bigende neza, umumurikire abone ibikwiye. Imana ibahezagire. Buriya iby'Imana biragoye. Turashobora gusanga yuko muri irya nteguro y'ibwirizwa kumbure n'ibyo twibaza ngo birakomeye, n'ibyo twibaza ngo birahambaye, mushobora gusanga umuti urimwo, umuti w'ibyo bibazo urimwo. Ariko iby'Imana hari igihe bitunyegeza, tukazoza kubibona byarabaye, kandi iby'Imana niko bigenda. Aha rero dusenge tuvuga tuti Imana uduhishurire, utwereke ibinyegeje muri irya nteguro, uduhe inyishu, kandi izobikora nk'uko yatwishuye mu bindi bihe, n'ubu izobikora. Jewe icyo mbona, icyo niyumvamwo, nuko hari igihe ibintu biza bikadushikira twebwe abana b'abantu, ariko rimwe na rimwe ntiduce tubona ko Imana yashatse kudukuza, yashatse kugira ngo ducane mu mitego imwe iyo nyene yateze, kugira ngo ibirarabe ingene tuyisimbuka, kugira ngo irabe aho ukwizera kwacu kugera, kugira ngo irabe aho kubabaranira kwacu, ukwitwararikana kwacu kugera, gushika. Na cyane cyane ko tuvuga yuko Imana twayishize imbere. Kuba Imana twayishize imbere ntibivuga yuko atamitego ishobora gukoresha kugira ngo idukuze, kugira ngo idushire hejuru, kugira ngo idushire ku yindi ntambwe. Aha rero nibyo bavuze, reka rero dusenge. None ko Imana yavuze ati jewe ndi Imana yumva kandi yishura, kubera iki tutayibwira? Nimba tubyizera, reka tuyibwire, reka tuyibwire. Aha rero ngaca mbona ko nkuko nari nabivuze, ibyo twavuze n'ibibazo bito cyane, kandi Imana iri kurakurikirana
kandi Imana izotanga inyishu, kuko irabona ingene turiko turagerageza abantu baja hari ikavuga ati garuka, ikakubwira ati fyonda kuri iriya buto, ugasanga wafyonze yindi ati hapana, kugezaho uzogeraho Imana ivuga iti fyondaho, bigaca bikunda. Reka rero dushireho akacu, tuyisenge, 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 gutyo izoduha inyishu, izoduha inyishu. hariho n'iyindi mitwaro. Ejo bundi mwarumvise abazungu badufatiye ibihano, barafata ibihano, baraniga, baranigura abarundi, ariko abarundi murakomeye. Ehe, irya ni ya mana, ya mana dusenga. Baraniguye umugozi bashira mu izosi, bararindira ko ururimi rusohoka, barabura. Reka tubabwire, ariko bamwe turazi ko mubizi, kugeza kuri no saha, kugeza kuri no munuta, abazungu baribagije ingene bateze umutego mubi mu Burundi, ariko uwo mutego ntituwugwemwo kugeza kuri no saha. Dukomera amashi Imana ye. Kugeza kuri uno munuta, barya abarundi bakoze mu biki? Icyo batamenye, ntibamenye ko twebwe dusenga Imana. Iyo mana nishigwe hejuru. Twarasenze Imana iratwumvira, tuyisabe n'imbabazi aho dushobora kuba tutitwaye neza, ariko ibandanye dushigikira. Turi abana b'abantu, ibandanye tugirira neza, kandi turayishimira koko ikibazo cyari kigoye yagitoreye inyishu. Ehe, hari ibintu byabaye nukuri bikomeye cyane. Nyakwigendera sogokuru yahora avuga ati, jewe ndi umukuru w'igihugu, ati iyo ngiye kuryama simenye ibiba, ati nubwo ndi umukuru w'igihugu. Aravuga ati, jewe ndi umukuru w'igihugu, atariko singusha imvura, ati n'izuba sindaryatsa, ati n'umuyaga ntawo nzana. Ariko igihe twari twafatiwe ibihano, ibihugu hirya no hino birindiriye ko, ibihugu bitadukunda birindiriye ko kadenduka, imvura igwa neza, akayaga keza, izuba ryiza, ngiyo ya mana. Kandi ibyo yabikora hari ahandi yariko yakisha izuba ryinshi cyane, ibintu byuma, inzara, ariko twebwe umwimbu uba mwinshi, ku buryo buteye ubwoba. Irya ni ya mana ariko irakora, iriko iravuga ati mwebwe mwanshize imbere sinzoba maramaza. None iyo mana yadukoreye ivyo byose, eheraba none muvuze ngo hari utubazo duto duto, eka turya n'ubusa imbere y'Imana.
imbere y'Imana n'ubusa. Reka rero ndeke kubarambira cyane. Hariho n'iyindi myitwarariko kumbure igihugu kiba gifise, ariko byose nukubitura Imana, nukubitura Imana. Kandi Imana ikidushakira ni neza n'amahoro, amahoro azodushikana muri bwa bwami bw'ijuru, hariya aho Imana Data yicaye. Sindahazi nimba ari hejuru nimba ari hasi, ariko aho ariho hose niho tuzomusanga. Akaba azoba yicaye ahantu, yicaye mu ihoteli cyangwa yicaye mu igorofa cyangwa yicaye ahandi hantu mu muyaga tutazi. Ahari hose tuzomusangayo. Imana ibahezagire, murakoze cyane.